Amahoro y'Imana bane namwe nshuti namwe bakunzi ba Radio Maria Burundi ijwi ry'Imana iwacu ijwi ry'Imana iwanyu tubaye ikaze muri no mwanya turuguruye ibiganiro bidasanzwe bigenda bidushikana mu gihe kidasanzwe kandi kuri Radio Maria igihe mumenyereye cha marathon yamidushikira mu gihe cyose mu kwezi kwa Rusama aho Radio Maria itumirira abakunzi bayo kubandanya bayishigira kugira ngo nayo ishobore kuronka ingoga zo kubandanya bwa butumwa bwayo bwo gukwiza no gushikiriza inkuru nziza ikiremwa cyose. Dutangwira n'urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe aho tuzobabwira programme kuhera mu ndwi igiye gutangura mugabo kandi tubamenyesha yuko mwebwe mwese tubatumiye kugira ngo abazoronka kanya mugiye nico muhotere ashanke mwobaza mu vyerekeye marathon no mwaka kugira ngo turabe impinyanyiro twugira maze umwimbo buno mwaka ushobore kuba ari umwimbo ushimishije. Ikiganiro cyo no munsi giye kugurugwa n'ubusanzwe ari umuhuza bikorwa wa Radio Maria Burundi ni umushinga ntahe Jean Marie Mpawe nayo tubanze tubaha ikaze ubwa mbere mu kiganiro. Murakoze cyane ko mikaze Cyril. Ego agiye kuba ari kumwe na Silos ndayizeruka ku bwa Radio Maria Burundi namwe bwe mwese tubaha ikaze mugabo kandi amenyeshe yuko tuza kubaha ijambo kugira ngo Maria Tomara imenyereye mutubwire aho mugejeje imyiteguro. None imbere ya byose nagira ngo tongere tubaha ikaze mugabo kandi mutwibutse intumbere ya Mariato mu bisanzwe kugira ngo tubibwire neza na neza abakunzi ba Radio Maria intumbere ya Mariato ibari yihe kugira ngo bayinjiremo bazi neza ibyo batanguye. Urakoze cyane. Ego Mariato nkuko mumaze kwimenyera kenshi Mariato nukuvuga ni jambo riri mu ndimi mu majambo abiri Marie en course Bikira Maria yihuta kumenyesha hose inkuru nziza. Rero ikiringo cha Mariato ni kiringo caho umukristo wese akunda insamirizi y'umuvyacu Bikira Maria, umukristo wese akunda ecclesia aronka karyo ko kubiserura mu bikorwa mu guterera Radio Maria mu gutanga uburyo rero utanze uburyo muri gihe cha Mariato uri kurafasha ecclesia uri kurafasha Radio Maria kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ego murakoze cyane muti umuntu akitanga gatanga n'uburyo kugira ngo yunganire mu kumenyesha inkuru nziza. None mu bisanzwe uko abantu batanga iki muri Mariato? Muri Mariato umuntu atanga ico afise. Arashaka gutanga ibintu cyangwa atanga amafaranga. Tubimenyereye maparasi ya ruguru cyane gose, maparasi ya ruguru kenshi barakunda gutanga ibintu, ibiharage, ibigori, ibintu bavyeze muri ico gihe cyo muci. Hanyuma bagava babigurisha, bagakura amafaranga, bagahita bashajana kuri konza Radio Maria. Canka handi naho bagatanga amafaranga yo batanze umva ko nta handi bica acikenda ku makonti ya Radio Maria. Haimbe na amaze kumenyera ubunye batanga ivyorogwa bagatanga inka batanga impene batanga inkoko hama bamaze kubishikiriza Radio Maria bagava kabigurisha bakabishikana ku radio nk'ubunye hari umukristo yamaze gutanga inka nkiyo yatanzwe kubera ko yatanzwe mu kwezi kwa gatanu iyo nyibunye twitira Mariato kandi tumushimire cyane gose. Ego none ni kubera ki Mariato mu kwezi kwa gatanu? Mariato mu kwezi kwa gatanu singingo yafashwe na Radio Maria Burundi ni ngingo yafashwe na Radio Maria kwisi yose. Nakaryo keza bafashe mu kwezi wa gatanu ko n'ukwezi kwahariwe umuvyi wacu Bikira Maria. Bikira Maria mukamuzi yuko muri ecclesia sikibanza gikomeye cyane gose mu kumenyesha inkuru nziza. Cituma bashimye yuko ukwezi wa gatanu koca kujana bagafasha n'abakristo bagafasha na ecclesia kumesha inkuru nziza mu gutanga uburyo buzofasha Radio Maria kugira ngo ibandanye ishikirije mu y'Imana cyo gushimana. Kituma rero ukwezi wa gatanu n'ukwezi udasanzwe gose Radio Maria kuko n'ukwezi kwitiriwe Bikira Maria. Ego hari rero umuntu yabagira ati mbega none kumenyesha inkuru nziza burya birasaba uburyo muri Radio Maria birasaba uburyo kugira ngo inkuru nziza ishikire umuntu. Kumenyesha inkuru nziza birasaba uburyo kuko murazi ko n'igihe Yesu Kristo akinga kwisi mu kumenyesha inkuru nziza hariho abajeje kwegeranya uburyo bwunganira abatumwa biwe aho ari bagiye hose. Murazi yari Yuda nubwo havuye amwihakana. Yuda niwe yaraje kurondera uburyo bufasha kumenyesha hose gufasha abatumwa ba Yesu Kristo bagiye hose. Rero murazi ko no maparuwase ekantu ibintu byose dukora bijanye n'ibintu doramana birakenera uburyo kugira ngo ihangiro abihaye barishikeko.
uburyo rero radio Mariya nyine yabukeneye kuko nayo nyene irakenera uburyo irakenera bitandukanye igitoro urakenera kugira ngo turakenera internet n'ibintu byinshi byinshi Mariato ma paroisse ahesha makete turamaze kuyatanga abasenya bamaze kudusinyirako twaje dutanga makete mu paroisse ahesha ramaze kwashikira ahatarabashikira ni hake cyane mugabo nabo nyene ntibararonka copy physique ko mugabo aramaze kuronka mu mwiherero kugira ngo basengere ubwo butumwa bwa Mariato kandi basengera na radio Maria nukuri byose bikira Mariya dufashije mu mwaka harabaye umwiherero ukomeye cyane gose nko ku mwaka wabaye umwaka wabereye mu Giheta haragiye abantu batari bake kandi harabaye n'ibitangaro byinshi kandi barasabiye gose ubutabo bwa Mariato kandi ndetse no ngaha ku radio mu kazi imisa tugira ngaha ku radio ubunye tuguma dusabira ubutabo bwa Mariato yego imbere uko tuvuga ku byerekeye ibikoresho bya Mariato twagira ngo rusabe mu hinga bw'ivyuma baturabire ingene umwungere wa diocese nkuru ya Gitega nyene cyubahiro Musenyeri Bonaventure Nahimana igihe mwahimbaza isabukuru ya Radio Maria ingene yahezaga ivyo bikoresho muca mutubwira ivyo ari byo inyuma y'uwo muhezagiro reka ni baba bamaze bamaze gutora iryo jumwe bw'ivyuma bica tubandanya mugabo tukiri ngaho rero mutubwiye muti ibikoresho byaramaze kuboneka tugatubidondagure mu mwanya mutoyi ni bande bega bagira Mariato Maria abafasha gukora kugira Mariato ma paroisse turafise abantu babatumwa bakomeye ba bénévole bajeje muri bita les bénévoles de promotion baje kumenyekanisha no gukundisha utangwa de ma paroisse turafise kandi baramaze kuronka ama formation akwiye baramaze kubimenyera nyine n'abahinga rero nukuri twaremye gose uko bariteguye gose nafasha butumwa bakunda utangwa de ma paroisse ego abo rero bitwa bagenzi ba Radio Maria muravuze ko bafise uruhara runini mu gutunganya Mariato kandi banabironkeye inyigisho barose n'inyigisho bijanye n'iyo Mariato no musi rero bari prêt no musi bariteguye neza kuzogira Mariato bose bariteguye kuko nabantu dukorana twegeranye kuko turafise ama telefone yabo tuma dutelefona kumanya ku mwanya nk'ubu unye bekora runki ibikoresho bekora tuvugana ukuntu baza kubitora ku migwa mukuru ya diocese nukuri bariteguye cyane gose imbere tudondagora ivyo bikoresho byari byo reka mpinga bw'ivyuma badushire mu ijwi aho mwongere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega yahezaga ivyo bikoresho hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 rusama muri no mwaka turimwo mu gihe Radio Maria Burundi yari kirahimbaza isabukuru y'imyaka 200 imaze isamirana mu gihugu cacu muhinga bw'ivyuma mudushiriremo mukama manazima hezagira ibi bikoresho bizodufasha muri iki gikorwa twuguriye uyu munsi Mariato y'uyu mwaka 2024 wezagire nabo bose bazokirangura kugira ngo isamirizi yacu ibone kurangura neza ubutumwa bwo kumenyesha aho ijambo ry'Imana kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda nguyo rero aratanze ubwahoro nyene cyubahiro Musenyeri Bonaventure Nahimana numwongere mukuru wa Gitega mugabo kandi arongoye n'inama y'Episcope Katolika b'i Burundi nibaza ko nukuri iyo muhezagiro naho nyene mukenguruka nukuri turakengurutse cyane gose uwo mwaka kubera umwongere wacu yarahezaye ibikoresho kandi arongera arugura Mariato yamaze kuyugurura unoza ko batanga kuyugurura kandi umva iri nk'umuhezagiro mwinshi ko dushigikiwe n'umwongere wacu mukuru wa Gitega arahezagira ibikoresho bya Mariato tugire ku muriri ivyo bikoresho yahezagiye mbere bisanzwe bikoresho muri Mariato ni ibihe ubwa mbere turaza kuvuga kimwe n'ingene gikoreshwa ibikoresho twasavye ko yo duhezagira umwongere wacu kandi kagira ko anabitanga nibikoresho biri ngombwa byama bikenewe mu gihe cya Mariato icambere nuko haba harimwo udukane doresi amakane doresi murazi ico adufasha ubwa kabiri yaraduhezagiriye kandi ivyapwa tumanika ahantu hacantu benshi kugira ngo abantu babone programa ya Mariato kuritunganijwe muri paroisse hama kandi yaduhezagiriye n'amafishi tutanga n'imitaka amajire dutanga nyene n'amaflashe ibikoresho byose bisabwa yuko byo muri Mariato uwo munsi twabijangira ngo abiduhezagirira hama kandi tubitange ku mugaragaro abade baje baserukira amadiocese ego nivyo murakoze cyane tuvuge kimwe rero amakarine doresi akora iki bayakoresha gute
mu bisanzwe amakarne de lesi murazi yuko ikintu cy'amafaranga keshi kiragoye umuntu aguhaye amafaranga arashima kubona yuko amafaranga uyakiriye umuhaye icyemezo yuko nawe yashikanye hama kandi akabona niyagiye hariho iyo karne de lesi mu bisanzwe iriko logo ya Radio Maria icivugo cha Radio Maria kiriko kandi hakaba hariko ubunyi hari twaje n'akandi kantu kazodufasha kumenya amakarne de lesi wacu hari mu giharuro kindi kigaruka ku malesi yose ico nico gitandukanya amakarne de lesi y'umwaka nayakoze umwaka uheze rero karne de lesi mu bisanzwe ni ngombwa yo ntiyohara umuntu aguha amafaranga nawe ugacumuha icemeza ko yakiriye cyose yakiriye hamizo karne de lesi rero hatudizana ngaha ku radio yo duheje Mariato tugakontrola tukaraba amafaranga baduhaye kuri paroisse kanaka yuko bihuye n'amafaranga duharuye mu maresi tukatubona yuko amafaranga batanze aba Kristo bitangira radio yamaze gushika ku makonti ya Radio Maria muri ayo makarine nyene bakoresha hariyo umuntu usanga aza akagira ati jewe ngomba gutanga Mariato mugabo nagomba ko ibibanga rya jewe na Bikira Maria ati kajizo mpapuro mu mazi ivyemezo je ntazo shaka aho nabisha bigenda gute murakoze gose naho nyine twaratoye ubundi buryo bufasha mwe nabo bantu ko ni benshi cha dukoresha agaseke cyangwa gasanduku dukoresha agaseke arafundura wenyene mwibanga yapfumbatiye mu gifunzo hashi arekuriramwe dukoresha agasanduku naho wenyine araza mwibanga wenyene ashobora gushira muri envelope agahashira mu nyagasanduku nta numwe amenye icagiyemwo bimenywa gusa n'Imana hamwe n'umuvye Bikira Maria nuko dufasha mwe nabo bantu kandi benshi ko iyo tugiye ku Marie publique y'amastand usanga hari abantu benshi mu kura Mariato benshi barashima gutanga atakaresi umuhaye muga natwe akaresi kari mu bikoresho ngombwa dushira imbere cyane gose muri Mariato abantu bazokoresha mu maresi mubabwira ikibo kwitwararika abantu bazokoresha mu maresi ubwa mbere nuko bayafata neza ntatakare ukira muzitakaye uyitoye arashaka kwikoresha ibindi ugasanga irikoresha n'umuntu atari Radio Maria cyo tuma amakarne de lesi ubwa mbere abanza guca mu paroisse pati mukuru canke pati rajejwe ubutumwa bw'imigwi n'ubutumwa paroisse akamenya ibikoresho bije bya Radio Maria biza gufasha muri Mariato ni kuvuga rero bimaze gutanga gutanga raporo kwa pati mukuru natwe iwacu muri Radio Maria twamaze kuzandika izo karne de lesi nukuvuga habarimwo gestion nziza kuko ntabe fuite abo rero bayakiriye bazikoresha nabo rero nuko mu kuzikoresha bisabwa yuko umuntu bamwandika izina ryiwe yutanze agatano kiwe na telefone ziwe kugira ngo hazagere igihe umuntu tumushimire cyane tumwibutse yuko ari ubutumwa bundi bwa Radio Maria bumuhamagara icya kabiri ivyapa navyo bigenze gute ivyapa navyo murumva yuko Mariato ni gikorwa kidasanzwe tubwirizwa kumenyekanisha mu mpande zose hariho kumanika ivyapwa ahantu usa ku masengero canke ahantu makarifuru usanga aho abantu benshi hariho gukoresha udufurare radio hageze kugira Mariato duca mu mpande zose kugira tumenyekanisha igikorwa rero n'uburyo bwiza rero kugira ngo abantu bose bari ko arengana bacaho hantu mandi paroisse canke bacinga kuri Radio Maria canke baciye ahandi hantu bari ko akora Mariato babone yuko ari ibintu biko barakorerwa kandi kuri ico cyapwa hariko n'imigambi mikuru ya Radio Maria twatifuza yuko abantu bamenye imigambi ya Radio Maria hariko kandi amakonte Radio Maria ikoresha amabanki atandukanye umuntu yifuza gutanga atano kiwe mu gihe cya Mariato ashaka gucisha gutamworo bitamugoye kandi hariko n'amatelefone bakoze ngaho kazi wacu kuri siège bashaka kwitura mu gihe bakeneye ico babaza kandi hariko n'ikindi kurata kugushimira cyane gose abafasha abatera Radio Maria ubona ko hariko inyubako ya Radio Maria tukwereka aba Kristo batera Radio Maria yuko ibyo amafaranga yatanzwe mu gihe cya Mariato zaheruka hariyo tumaze gukora bihagaze neza kubafasha radio hariho kandi n'icivugo cy'umwaka cya Radio Maria kijena Mariato yaje batuvuga bati arungika ijambo ryiwe rikanyaruka umva nico civugo ni vyiza yuko
umufasha ushaka gutera agataro ka Radio Maria amenya icivugo cy'umwaka ni kuko aya mafaranga ariko aratanga nagiye gufasha ubwo butumwa bujanye icyo civugo cy'uno mwaka. Yego kigira gatatu mwatubwiye na mafishe. Amafishe nayo twasanze ama banderole bya bitambara bandika ko amajambo gacamanika mu bibanza bitandukanye. Yego kubera ko ama banderole azimbye cyane agwa amafaranga menshi tutokwiza amaparoise yose yari mu gihugu cy'u Burundi cyatuvuga duti reka tugwize n'amafishe mato mato kugira ngo amaparoise yose aronke nibisata mbere bishikirwe. Naho nyene kandi ntidushobora gukwiza hose ko ni henshi kuko badusaba ibikoresho byinshi cyatwabwira duti aho bizokwanka muze mufotoze afishe imwe mugire fotokopi hama mugere muyimanike aho muri kumara kwa Mariato nko mu bisata. Nico navyo bidufasha gose. Ego mwatubwiye kandi ngo hari n'imitaka hari hakazuba hakaba nakavura kumbure. Ego imitaka nayo dukoresha si yakazuba n'imvura ariko nazo nyene ibikoresho biranga Radio Maria bimenyekanisha ubutumwa bwa Radio Maria. Kuko umutaka tuwushinze aho turakorera ubutumwa bwa Mariato haba hariko Radio Maria, logo Radio Maria. Uhaje arumva yuko ashikiriye Radio Maria. Kandi ico gikoresho ni icemezo cyuko uwo muntu atazimiye. Sabasuma bicenga aho hantu n'ubutumwa bwa Radio Maria. Kiramenyesha neza yuko aha ni Radio Maria iri kirakorera Mariato nagera gutanga atano kiwanje ndumva ko ndemye. Yego muti kandi utujire natwo utujire mu myaka iheze twari dukomeye gose mugo ubunye umwaka utujire two turagabanuka kubera iki bona ko abakunzi Radio Maria mu gihugu cyose baramaze kuronka umwambaro wabereye cyane gose. Mona hagatenye nambaye Radio Maria ko kameze neza ariko abatakabona neza tubameze ko ari gitambara gishasha gitenge gishasha cy'uno mwaka mwatwizera yuko bariko barababona kuri Facebook ya Radio Maria bacabona ico gitambara ingene gisa. Yego ona nk'igitenda cyambaye nkaba ndiko ndakora go butumwa bwa Mariato nko mu paroisse kanaka unshikiriye urana yuko ujya n'umutumwa Radio Maria kuko bajya abantu bose mwabonye bari bambaye bitenge ku munsi mukuru igitega anniversaire Radio Maria bajya bose nabakunzi ba Radio Maria kandi bajya bose turabikora kugira ngo badufashe go butumwa bwa Mariato. Cituma rero ubu unye utujire turahari turatanga utujire ngaha mu bisagara bitandukanye nk'igitega no ngahe Bujumbura mugabo nyamukuru ubunye dushaka yuko abafasha butumwa Radio Maria mu gihe cya Mariato bo kwambara bya bitenge bamaze kugura. Yego hanyuma icya gatandatu flash ama flash disk nayo turatanga nayo nyene. Yego turatanga kuko uwo mwaka twarashize imbere cyane gose ikintu kijanye no kugira animation nayo uri kuramenyesha kandi inkuru nziza mu majambo. Rero turafasha yuko maparasi nka yose bo rondera ama flash disk bakayasaba tukabashaka indirimbo kugira ngo zibafashe kugira animation maparuwasa zo bakora Mariato. Nibaza kore Mariato ari agacerere kuko Radio Maria Bikira Maria rakunda ahantu nyene bariko barasenga ariko ari Nazimana birafasha gose abantu kwitabisha gikorwa uko bumva umudiho bumeze neza yageza Bikira Maria. Mugabo kandi ukabona yuko aho hantu bahaye ubuzima abantu bakabona ko ahantu hari ubuzima. Yego murakoze cyane. Ubu rero gira ko mutubwira bega none muri uno mwaka ya matariki ya Mariato uno mwaka naya Mariato y'umwaka rero ni special kuko iratandukanye ne twakoze umwaka uheze. Ego twasanze twogira ikiringo kinini yaguye cy'umwanya wo kora Mariato mu matariki rusange. Ego twese amatariki rusange twihaye umwaka rero nayo matariki ni mu kwezi wa gatanu ni kwigenekezo itariki 20 gushika itariki 26 z'ukwezi wa gatanu. Ayo n'amatariki rusangi amagihugu cyose abavyiteguriye baca bagira umudiho wa Mariato no kora Mariato. Mugayo amatariki rero ntiyugarira abandi nabo ano maparuwasi arafise na nyene kuntu yisuganye yitegura bivanye na ndinganizo z'abapatiri bari mu paruwasi bagapanga umwanya wabo. Nk'ubu nyaro paruwase bamaze kumbwira yuko bo bazokora Mariato mu kwezi wa gatandatu. Umva nk'abo onye nta na kimwe cyo bitwaye
mbere reka mbere kigigwe ko turetse amateka rusangi tuzogira umudiho ukomeye cyane gose wa Mariato umwaka izomara amezi 4 kuva ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu ukwindwi no ku munani mvuze yo mezi 4 rero ntimucyo mvyumva nabi si Mariato izokogwa ku munsi twatanze umwanya wiyaguye kugira ngo paruwase yose yihitire umwanya ubereye okora Mariato yego mugabo twese gutangura Mariato no kwezi wa gatanu kandi kuva mu kwezi wa gatanu donation yose zotangwa ku radio izo ari Mariato n'umugisha yego ubure kugira ngo abazogira iyo Mariato muri no mwaka bakere ubwo butumwa mu basabike abazodufasha Mariato umwaka kugira ngo bakere ubwo butumwa birasaba kwitanga kandi birasaba no gushimira igisabisho Mariato ni igisabisho uzogera muri Mariato yumve yuko agiye mu gisabisho agiye kumesha inkuru nziza ubutumwa nabwo murazi yuko ubutumwa kubukora nta gahato umuntu akora bwiyumvamwo ndabona abantu benshi akunda kuza gudufasha Mariato usanga bakeye gose Bikira Maria abakanyamuneza dasanzwe usanga bakeye umushikiriye ufashe utumwa uduka dufasha muri Mariato umushikiriye wenyene urana yuko umuntu yahuye n'Imana rero basabwe yuko rero bugira akanyamuneza kuzuye nkako umuntu nyene amenye Imana yego murakoze cyane navuze mu ntangamara yuko tuza guha ijambo abariko baratwumviriza nagenda barangira imirongo muca mwakurako kugira ngo rusangire ikiyago hama abashobora gutelefona kuri telefone zimwe twita fixe mu telefone kuri 22 28 ubusa 650 abatelefona bakoresheje umuhora wa Leo ni 72 42 47 97 abakoresha umuhora wa Limitel ni 68 amajana 380 amajana 639 nayo bwa butumwa bugufi bita SMS mu bwandike kuri 71 amajana 690 amajana 659 bishobora kuba nabivuze nihuta rekanda bivugereho ntekanye kugira ngo uri karandika aronka kanya kuri telefone bita yo mu nzu ni 22 28 ubusa 6 50 ku muhora wa Leo ni 72 42 47 97 ku muhora wa Limitel ni 68 38 ubusa 6 39 nayo ku butumwa bugufi bita SMS ni 71 amajana 690 amajana 659 turaza kubakira uza kuronka umurongo atubwira aherereye avuge n'izina ryiwe muza kutubwira gusa kuvyerekeye imyiteguro ya Mariato y'uno mwaka aho muyigejeje murumvise yuko yageze ni ku munsi wa mbere mugahagataho mwinga bw'ivyuma babanze bashiremwo akaririmbo ka promotion ya Radio Maria kugira ngo tubonere guca tubandanirizaho ikiganiro. Egome kiganiro kirabandanya turabona yuko umunywanyi wa mbere ameze ku murongo allo turabaramukije amahoro ya Kristo amahoro y'Imana bane namwe ko muvuga bukebuke duza kajwe bwakeye harabona nitwa Vianney Butoyi yego muba hehe muri paruwasi ya Rushanga diocese nkuru ya Gitega Rushanga mwumvise ikiganiro yego Mariato wanyu myiteguro ni gute
Asha imyiteguro ni sawa kweri iriko iragenda neza mu mibano bariko barabitunganya. Mwatunganirije mu mibano? Yego duhera mu mibano iwacu turaduga no ntibikunze yuko Vianney Butoyi tubandanya mbwa mwari bamaze kumva icyumviro cyuko bo mu gutunganya marathon bayihera mu mibano. Tutararonka undi munywanyi turaronka n'ubundi butumwa bwa SMS mugabo tubaze uno mutumire wacu mwari mwatubwiye yuko mu bikoresho bya marathon harimo kandi bijya by'ugucangamusha abantu kugira ngo ahantu hariko harabera marathon hashobore kuboneka yuko hari ubuzima. Haraboca bagira ati tuzorangirwa marathon nuko ibyandi by'amakaraoke mbe nako kubibinye byo gutanga kugira animation bisaba ibikoresho murabifise. Murakoze cyane. Ico ni kibazo gikomeye cyane twagiye tubazwa mu gihe turagendera amaparuwasi no hino. Twasanze abantu benshi bakora marathon batagira sonorisation batagira animation. Bigatuma rero cyaronka uburyo bukeye ko twaravye amaparuwasi yarose uburyo bwinshi twasanze abantu bategura animation neza. Batwaje kibazo ati none ko dukeneye ibikoresho bya sonorisation ino iwacu amaparuwasi ko katabihari zobikura hehe. Bo babaza yuko Radio Maria yo ca ibirungikayo. Ariko muga twasanze ko twaratoye solution. Twatoye inyishu ko twasanze ibikoresho maparuwase niyo biri niyo vyuzuye ko natwebwe ngaha muri Radio Maria tubikeneye turagenda kuri paruwase kanaka tuti nimudutize ibikoresho duciye muraza muradutunga sukubaciramwo kugira ngo tubahereze bano bantu bari ku murongo bakoresha utunite twabo ijambo riguma rigi wayo. Allo amahoro cyane turabaramukije amahoro y'Imana. amahoro gose muri bande muri hehe? jewe nitwa Nahaye Jonas ndi muri paruwasi ya Shanga diocese ya Rutana. Yego nibwo mbere nashaka kushima gose kubona muri meje ikiganiro kugira ngo mutubwire ukuntu ahigeze nace cyane umyiteguro kugira ngo bose azive nk'abakristo ariko baritegura nyine kuzoga ico bakoze kuri Radio Maria. Yego jewe twere natwe ngaha muri paruwasi iwacu navuga nti twimitegura igeze kure kuko no ku munsi w'Imana tafise inama yo gutegura neza tuje ku murongo yetu zokora muri ico gikorwa. None rero naje nashaka gusanga ivyo bikoresho ko biriko biraduka kugira ngo bidufashe muri ubwo butumwa ko byoshika kare. Yego kugira ngo nyine atagesango dufise ibikoresho atamuntu avuga ngo hacacerewe. Yego na cyane ndifuza mana nko ubutumwa gukora baza bihuremo abantu benshi ibera mu bisagara cyane gusumba ini wacu mu mitumba. Ariko mugana ubona yuko ko byozana akarusho cyane karonka umusaruro gusumba uko twabikoze mu mwaka uheze. Yego acha nifuza ibikoresho bimwe nk'umutaka uranga aho dukoraniye canke flash disk imwo indirimbo z'umudemo marathon. Hamwe twobironka bidufasha kugira ngo nyene bamenyere kubona ko naho hantu ahurira benshi ari dushaka kuhagira hanyuma ikivuye imigeze gashikira Radio Maria. Urakoze cyane Jonas. Umutumire numuhoza bikorwa wa Radio Maria Burundi nkeka yumvise mwitoreko yiwanyu sinzi ko yogira ko aca abatekanya. Murakoze cyane ubutumwa bwiza. Ego arakoze gose umushinga nahe muri paruwasi Shanga muri ntuzeye muri diocese ya Rutana mukanya ibikoresho bagira bijane bagira tutubiri ku bunyene namaze kuvuga no userukira abageza Radio Maria muri diocese ya Rutana twavanye yuko no musaye mushikiriye. Ego hanyuma iki naco nene bagiye kwabwira mu bikoresho dukunda gutanga hariho communique dutanga hageze marathon communique ica amaparuwasi nka yose. Nagira nsabe afasha butumwa bose kwaranyumviriza mu maparuwasi barabyuko iyo communique bari rose kugira ku munsi w'Imana abateguye marathon kuyikora kuri amatariki rusangi bazayicishe kubatisha amaparuwasi matangazo. Ego ijambo ryari kirigwanyu muvuga kuvyerekeye animation ko harabera marathon. Ego animation rero uwo mwaka rero twarashimye yuko iyo gikwanza kidasanzwe kuko twasanze mari ntuze animation ari ituma abantu baza ari benshi utanga tererano kuko ona uri gukorera marathon nko ku paruwasi ku isengero ugasanga abantu mugabo basohoka muri imiryango bari nko kuri 30 metres. Ego canke nka 50 metres. Mwico gihe abantu ntibazopfama ikintu na kimwe ko kibera ngaho hantu. Bazosoka bitahira bazokuma ko habaye marathon mwaramaze gukrotira. Ariko mugabo mwateguye umudiho umeze neza ushika kure
nukuvuga n'uri kuri 50 metre arumva ko hariho animation y'ivya Radio Maria maze agaza kegera agatanga tererano nubwo tugatanga uwo munsi ubunye haro ubundi two turakoresha buje no gukoresha ama envelope uje ngaho onye atagira agaterano kiwe baramugira muti akira kano ka envelope ni waronka uzoza umunsi munaka ntuzokotera Mariato yego murakoze ubu yanditse yitwa Nizigimana yitwa mugabo ubundi munyonyi ku murongo twaze tumwakire aro nibikunze ko tumwakira uwitwa Nizigimana ari muri paroisse ya Tenga ati uwotanga kuri konte Radio Maria ati mbega birasabwa yuko abibamenyesha uwotanga tererana kuri konte za Radio Maria yo bitumenyesha kugira ngo nawe tumukorera karesi kandi turamushimira uko ni byiza yuko umukunzi wa Radio Maria tumumenya tukamushira mu gitabo cy'abakunzi wa Radio Maria ko tubunye turafisa aho twandika abagenzi Radio Maria inkora mutima none bamenyesha gute kugira ngo abitumenyeshe Radio Maria n'ukuri iramaze kufi irafise abantu benshi bayizi aherereye nyene ku paroisse aragenda baze pati mukuru canka baze utwara umugwi biroroshe acamwo mubwira aho yoca kugira ngo ico yatanze babimenye hanyuma muhe icemeze ko byashitse yego wewe rero abagize ikibazo cyo gutahura neza ati mwaramutse neza ati ndimo ati mbega none Mariato ati jewe sinatahuye neza ati ndi muri paroisse ya Rugari Muyinga ati none Mariato nukuvuga Nevene Mariato Mariato si Nevene Marie Marathon Bikira Maria ariko ari rukanga agenda kumenyesha inkuru nziza agiye kuramutsa mwe na Elizabeth Mariato nakaryo keza ko umukristo yitegura kuza kumenyesha inkuru nziza mu gutanga ibyo afise ashaka gutanga umwanya ko cyo gufasha muri Mariato ashaka gutanga amafaranga mu gihe afise kugira ngo ashike ubutumwa bwa Maria ashaka gutanga uduharage canke ibigori canke ibihaya ashaka gutanga igitungwa Mariato rero n'uburyo bwo kumenyesha inkuru nziza biciye mu gutanga ico ufise kije ku radio kugira ngo cunganira Radio Maria ego nibaza ko no muvukanye ashoye gutahura kandi muri paroisse Rugari Maria tisanzwe habera mu murangira aho yogenda agana kugira ngo bazeca bamugira neza mu Rugari nuko ntazanya amatelefone ngaha gufi yanje ubutwara umugora hari twagiye mu nama uheruka imuyinga twaravuganye ko ari ibikoresho nazo murungikira niyegere ku paroisse abaze umufasha twa Radio Maria ahubwo mbere ahava du telefona tuza kumuha karimero kacu telefone ku radio tumuriante neza ko n'umuntu tumva yuko umuntu twamugira umugenzi wa Radio Maria by'ukuri uwitwa Ndayishimiye ari muri paroisse ya Gitwenzi nawe ati twe turiteguriye kugira Mariato iyo bavuze ngo bariteguye babagomba kuvuga iki avuze ko biteguye kugira Mariato ubwa mbere nuko twari twarabateguye turabaha inyigisho zikwiye turabwira ukuntu azovyifatamo muri umwaka uko umwaka utashe uko umwaka utadutanga umwaka tudufise impinyanyiro nshasha tubwira abafasha butumwa mutegura Mariato bariteguye twarabigisha bariteguye hamikiri naco kwitegura kundi ni bya bikoresho barondera ni ya makomunika takwise mu isengero no kugira amanama mu mugwi no kubimenyesha pati mukuru kandi akabashikira bavuze ko biteguye nuko na pati mukuru nayo nyene iramaze kubaha uruhusha rwo gukora Mariato unayo yitwa Justine ngo nari muri paroisse ya Sainte Famille mu Kinama ati mbega uwipfuza kuza gufasha muri kino gihe ca Mariato ndasubiramwe uwipfuza kuza gufasha muri kino gihe ca Mariato asabwa iki kugira ngo mushobore kumwakira arakoze gose hago mu Kinama umuntu turamukeneye gose avaca azanga hakubiro kuri sejeho ni hagufi tumwakire tumushire mazo dufasha mu butumwa bwa Mariato umwaka canke agende ku paroisse arondere uwitwa Desire niwe dufasha mu Kinama bamuhe akaja bitugu kugira ngo aronke ukimenyetso cyuko azofasha muri Mariato umwaka habwo arakoze go turamushimiye kumwe nabandi bose abari ku maparuwasi bagira ati je ndumvise ikiganiro ndumvise umuhamagaro wo gufasha muri Mariato abari mu ntara zo hagati mu gihugu agomba gushaka kuri paruwasi nawe yosha he abari mu ntara hagati zo mu gihugu shaka gushaka paruwasi fasha go butumwa biroroshe ni kuvuga Radio Maria iramaze kumenyekana ku buryo uje ku paruwasi ubaza uti mbega ubutwara umugwi no mona gute baramuzi arazwi gose ko akorana na paruwasi umuntu agiye kwaza rero usanga me n'imenyetso
byaho biri ngaho nyene naza ko biroshe gose yo shabaza bashabamwereka handi naho arashobora guca ini Bujumbura iwacu ku matelefone y'abatwara imigwi batwara abandi muri promotion Madame Josephine canke Madame Joseline bose baciye ko barabashitsa neza ku muntu atwara umugwi w'Imparuwasi ko turamana tutira contact ubu nawe ugomba kumengo asa n'ugize indagano kuko ari byo yiyemeje agize ati mwaramutse ati nitwa Pacifique ndi Pacifique muri Paruwasi ya Kiganda ati ni kuri Samedi jewe nari Gitega ati naryohewe cyane gose ati rero muri Mariato ati nditeguye kwitangira ubwo butumwa abandi ameze nka Pacifique mubabwirira rimwe iki Pacifique arakoze gose kuko murazi ko ihageze kuri Mariato yo mastande cece nka Bujumbura turatugira ingorane yo kubura abantu badufasha muri ivyo bibanza uwo Pacifique reko ari hagufi nga Kiganda Bujumbura ni hagufi ni hagira na Mariato yo ku nga Bujumbura ko Marie Publique tuzomutuma kuzodufasha rero twasaba yuko mu maparasi nka yose ejo harabamaze kumbwira ikibazo sinone ko twagize indwi yose ubwo tuzoronka abadufasha ubwo butumwa bw'indwi yose bicenga ku mastande ni kibazo mugabo umva ko tumaze kuronka nko bamaze gufata iyo engagement yo kwiyemeza kuza gufasha tugasaba n'abandi rero bari mu migwi y'ubutumwa muri Paruwase nabo nyine ko batokibagira ubutumwa bwa Radio Maria ko baraba uko Bikira Maria ufashije Bikira Maria abafashe na Ecclesia tusaye uko wowe wese afite agatima ko gukora ubutumwa ni misi mikeye cyane yoza agafasha gutuma Paruwasi agafasha abandi murakoze twakire n'undi munyanye ku murongo alo turabaramukije amahoro y'Imana ni bande muri hehe ndirishaye muri Cathedrale Regina abo sanzwe mvuka muri Paruwasi ya Gihiza diocese nkuru ya Gitega yego Richard muzoranga uzokora Mariato hehe ewe keshi Mariato nkunda kuyikora muri Paruwasi Saint-Sauveur mu Nyakabiga gusa arashaka kubaza ati duhora dutanga bakaduha envelope ntibahora baduha karisi none duhora tubigira nabi kuko duhora tubigira gute nico nashaka kubaza yabumvise reka cagira kabishura baratanga envelope muga ntarese baronka iyo mutanze envelope ari umukristo atoye envelope hama agashama gatano kiwe agashagarukana envelope yugaye urumva abikoze mu ibanga aho biragoye mugavyiza ayigarukanye envelope atashaka kwiguma mu ibanga yoca basaba bakamuha karesi kandi babuhari yego uyu nawe ari yanditse ubutumwa agira ati amahoro y'Imana ati nitwa Miburo Emmanuel ndi muri Paruwasi ya Kiremba ati mbega muri Mariato uwoza nibigori canke ibiharage ati mwo mumenya gute kugira ngo mumenya gute kugira ngo ashobore kuba yitwa umugenzi wa Mariato arakoze gose nagarabwiye yuko nuwe yatanze iyo nka mu ndwi heze nange twaramumenye kandi nitwamara kuza kuyitora nange tuzomuha akaresi kemeza yuko iyo nka twayakiriye rero nuwazanye ibigori canke ibiharage umufasha butumwa abari ko arafasha kwa Mariato ngaho hantu bagwiza kumuha akaresi byo ni ngombwa kwa akaresi ni icemezo cyuko nawe ari ikintu bakoreye Radio Maria ni souvenir ikoma hakwibutsa rero nawe nyene yazanye ibintu by'ibiribwa ntagire ikibazo twomuha akaresi yego none nk'akaresi ko bakanditse ko gote nk'umuntu yozana nk'inkoko y'ibiharage umuntu yashagira ati ni equivalence yiki azanye ibintu by'ibiribwa akeneye icemeza yuko vyashitse ku radio nuko ku karesi bacandika ko igitigiri ibiro ibiharage nimbara amagemeri nk'atatu bagira amagemeri nk'atatu bafise umunsi arakayipima bagiriro nka bitatu bamwandikireko nukuri ahonye babishitse ku radio kandi ntibizimira yego uraserukiye abandi benshi harabagira ati natwe iwacu twera tureze mugatwebwe heze itomate canke ibitunguru mbega nk'abo nabo baba bafise ibintu byeze iwabo mugabo bitaramba bitomara umwanya nk'ibitoke bishabisha itomate zishazisha nazo nyene bocha bagira gute nabagomba gutera muri Mariato nta kintu na kimwe muri Radio Maria to kwakira kuko vyose bifise agaciro
mu maso y'Imana mu maso y'Ikira Mariya bifise valeur bifise agaciro byose bigwa amafaranga ni tomati zirapfa zifise ubuzima bw'itomati n'umwanya muto cyane mugato ni voka turayakira bobo bamaze kubitanga mukiraho nyene tubabarire twakirundi munywanyi alo Halo amahoro y'Imana bane namwe nasadare muri bande muri hehe niyo mwongere Ruvisi muri Paruwasi Masa Bugwana Paruwasi Bugwana mu Kirundo mbega iwanyu Mariato ni gute mwiteguye gute nukuri na mahoro yego twayitegurira igihe tarisha twayitegurira no gutera yego mbega wowe uri mu bagenzi ba Radio Maria yego kandi cyane yego imyiteguro yanyu muri Mariato mwagize ibikorwa biye Yongo najina ndipfuza ko noterera n'ikindi mikashi amanimero ari mikashi yego reka bacho babwira mu mpera z'ikiganiro nta kindi oya nukuri gisigaye no gusagana imigisha n'imihezagiro umuvyeyi Bikira Mariya turasi ngoga doguma dukunda ibiganiro bya Radio Maria yego no kuyishigikira hagati aho ibugwana ndazi ko mumva Radio Maria neza muri kino gihe Bugwana yego turayumva n'akarere kwera connection sikirenga bipana ubu hagaze ko ndasanga nyine ukora yumviriza kwera nganje keshi tutayikunda bahantu abantu umuyaga nkuba keshi yacika ezagirwa gose maze muturarikire n'abandi muri Mariato sijyambere ndazi ko mubimengereye cyane urakoze Elvis yego nange murakoze muhezagirwa reka tugaruke n'ubundi hano muri studio mubandanye mutuyagira mutubwira Ego arakoze gose tugaruke kucomeka ko muravuga kijanye ni ibintu umuntu yotanga mu gihe cya Mariato nukuri ntagire uzozindwa ati mbega je ko ntagira amafaranga ntangiki tanga ico cyose ufise ugitanze kirashika neza kandi ukaronka ikimezo cyashitse no kuvuga mu paruwase bihereye mu mibano ni bavyegeranye ivyo bintu babona bo bafise botanga hamaca bishogomangana no ku paruwase hamutwara umugwi w'iparuwase afashanije na patiri mukuru canke no mupatiri twari imigwi y'ubutumwa muri paruwase bavyakira babibika ahantu hama ibyo ca bipfugo nyene baca bigurisha ubwo nyene bije ku isoko birakunda ona ko ubunye mu Burundi bwacu ibintu tumaze gutera imbere cyane gose amasoko ni menshi ego nukuri babishitse neza yego tutaravyibagira uwagira ati mwonyebutsa amanimero ya Remikashi usanga nabo nyine ari muri benshi boshobora guca bagira bati numvise uburyo bwo gutera ncishe ku buhinga bwa none ati byo bidufasha mukurira ko tuzogira ikigano cyaguse gose kivuga kuri buno buryo abanyi tubaza surira ego reka uwo muntu twe turamuha nimero ya Remikashi azoshirako ni biharo bitanu gusa ni kane inshuro gatanu nuvuga ni 4 ni kane inshuro zitanu ego hageze gutanga agatererano biroroshe bazi kuntu baca kuri ya code ya Remikashi barabizi hagize ikibagora naho baca twitura tukabafasha ko besha mu twituye tukafasha ama etapa kugira ngo agatana kabashe ku radio mbe nako umuntu acije kuri ubwo buhinga bwa none agatera muri Mariato muri Radio Maria muramumenye wariwe ubu unye turamumenya mugavyiza turashima yuko umuntu yoca twandikira message mugana ngo atwandikira akoreje telefone yiwe tawani nimero ziwe nkuje mfashe telefone yiwanje nimbiri nk'amafaranga nkaca ndugika yaterano kiwanje kuri konti ya Radio Maria iyo nimero yiwanje iraza kuboneka muri ya telefone irimwo carte SIM iyo code barabona inimero hanyuma bagacha mu telefone umuntu akamubaza ati mege muri bande tubandikira karesi yego birakunda ubu nawe ati nitwa abanje kuturamutsa amahoro y'Imana ati nitwa Aline Nshimira Imana ndi muri paruwase ya Ruhehe ni hariya mu Kirundo hirya gose ati ndashaka rero kuba umugenzi wa Radio Maria Burundi ati mbega bisabike turagwaye ikaze ego kumbure mu pasi paruwase sindi kwa Ruhehe pasi Ruhehe reka
tuza kuraba ubutwara umugwi tumuhe inimero zo muntu bazavugana yego aza kuturondera inyuma higaniro tumenye nimero zo gutwara umugwi Paso Ruhehe yego unawe yitwa Elia ari mu Buterere ati murakoze kudufasha kumenya muravye mu atuganiririye mubona nkuwe Elia ikintu gishasha giye yumvise cyo bariki ko ntihakitubwiye hano Elia nibaza yuko kubera ko twamaze kumenyesha ibikoresho bizokwa muri Mariato naza ko tukamenyesha n'amatarike ya Mariato tukabwira yuko programme ya Mariato y'umwaka itazogarukira gusa kuri ya minsi 6 navuze yo guhera iteke 20 gushika iteke 26 kandi sikira nimbuge ni mu ndwiza yumvise yuko Mariato izokogwa amezi 4 kwezi kwa 5 kwa 6 kwa 8 kandi yumvise yuko kuva mu kwezi kwa mbere itariki imwe amafaranga yose aca ku radio ni donation ni Mariato naza ko byamuhimbaye cyane gose ubu nawe nibaza ko afatiye kuvyerekeye ibyo muri ko muravuga ko umuntu ashobora gutanga ico bitare vivre no kuvuga ibifungurwa nawagize ati nitwara yisa muri paroisse ya Muvyeyi w'Ikigongwe mu Kanyosha ati mbega muri Mariato uwotanga ivyambagwa ati navyo nyene murashobora kuvyakira arakoze gose ego ni byiza ko icyo umuntu yotanga ni ikintu gifisa akamaro gikomeye yego ntago uzotanga ivoka yabotse ntago utanga itomati imazogira ingorane no utanga inka ikomeye cyangwa urukwavu gikomeye rero nizo vyambagwa mu gihe abane yuko bikomeye byoshobora kuvamwo amafaranga y'agaciro amafaranga atari make yo bizitanga nenko nkotanga costume nshasha wotanga igitenge gishasha murazi ko buheruka twarakira mu Kristo mwaka kuri Radio Maria yatanze igitenge gishasha wakisi nshasha nko onye yaratanze ikintu cy'agaciro ukigurishije uraronka amafaranga agaca yitwa Mariato ego turabona yuko umwanya wahari ikiganiro kino kiganiro kidasanzwe uhava urangira mugabo tubandanye kandi uwitwarine ngo aragarutse ati mbona umengo ntibisomeka neza reka tubanze turindire mugabo imbere ko dusozera ikiganiro mufise ko twashimikiye cyane ku bikoresho bya Mariato mbega mubwira ikintu abazobikoresha hariho kubironka kubikoresha mugabo kandi kubibungabunga ego murakoze cyane ubu unye abafasha butumwa wacu mu paroisse baramaze kwitegura bihagije mbere mu myaka iri imbere hazogana n'igihe usanga ibyo bikoresho bya Mariato barindira ko bivune Bujumbura bitazobacereza Mariato uko nk'ubunye ndazi harabagifise ibikoresho bimwe bimwe twabahaye umwaka uheze nk'amafurare bafise n'amakane doresi ego bamaze kuronka ukuntu bagira sonorisation hari n'abamaze kumenya ukuntu bisohorera udufoto twabikira Maria bakatumanika bamaze kumenya kubitegura rero ibikoresho twabarungikiye nuko babifata neza surtout nk'izo amakane doresi bakafata neza kugira ngo baze bayatugarukanire turabe tugire controle yayo yego muri byo bantu bashobora gutanga mwatubwiye igisabisho bega babantu bakunza Radio Maria uno munsi bari ku musego bari mu bitaro canke bari mu gasho bega bona Maria tirabaraba abo nabo bari ku musego bafise babaye cyane gose baremesha ni Radio Maria abonye ibirabara bacane gose burya nibo tugendako bajya kuko aho bibereye baguma basengera Radio Maria baguma basabira samirizo kugira ngo ubutumwa bwayo butere buje imbere rero turabakeneye ko muri iki kiringo cya Mariato nabo bogira umwitwari ukomeye wo gusabira ubutumwa bwa Mariato kuko n'ubutumwa butoroshe n'ubutumwa butagenze neza Radio Maria ntishobora kumubandanya ikora nkuko ingushe kwihangiro yihaye rero nibadusabire kugira ngo umuvyeyi Bikira Maria azodufashe Mariato umwaka izogene neza mu gusozera mbega byavyicaro bya Radio Maria ibujumbura n'Igitega muri Mariato bica bironka ubutumwa bo ibyicaro bya Radio Maria hano Bujumbura hariho n'Igitega naho Maria tirahabera ego ku byicaro ku cicaro hose nabitabe neza ku cicaro cya Radio Maria ngahe Bujumbura nibaza ko icapwa ca kimenyekanisha Mariato kirahari nibaza ko indwi hera twamaze kimanika kugira ngo kuva kuwa mbere natwe twifate na paroisse yuko Mariato yatanguye n'Igitega naho nyene nange tubakimanika kugira ngo twifatanye n'amaparoisse yose yuko Mariato yatanguye ubuzohitura zoronka umwakira
uzohitura navuze mbere yuko kuva itariki y'ukwezi kwa mbere abahaca bose ubunye tubagirira muri carnet de lesi iriko Mariato ubutanze Mariato kandi Mariato utarayitanga burya avuga ati je nteranye de Maria ndazi benshi nko baraza kwitanga gutanga Mariato dusha dusozera ku mpanuro mugira muhe abantu bazokwitangira Mariato kugira ngo mbere n'igisabisho kizotume n'umwimbo no mwaka kugenda neza. Ego ico no tekerera abazofasha muri Mariato surtout afasha butumwa radio muri paroisse nuko bo kwibuka bwa mbere ibikoresho nyamukuru bakeneye. Harimo ico kugira animation bagishe ku muzirikanye. Harimo ibikoresho vya carnet de lesi bazitwararika zishira hagufi. Harimo kumenyekanisha Mariato kuri kiraba mu bibanza barimwo babigerageza bikore. Harimo kugira ama communique ma paroisse barayikomye ko yaje ko yamaze kuza babikore. Hamiki naco nyamukuru nuko bogira ya komite ijeje gusengera ico gikwa ca Mariato mu kiringo zo barayikora. Twarasavye yuko buri paroisse yose muri komite haba harimo umuntu agira igisabisho. Rero batangura biteguye kugira ngo bategure amaneven kugira ngo abazo bari ku butumwa muri Mariato paroisse canke mu bisata habari abandi bantu mugabo ariko barasengera ubwo butumwa kugira ngo ntagire shitani ize kuvyivangamo. Murakoze cyane uko natanguye rero ndamenyesha yuko dutuguruye cyane ikiringo gishasha cy'ibiganiro bidasanzwe bivuga kuri Mariato na hari ikiganiro cy'uno munsi cyambere kisozererewe tugashimira cyane kuvyo tuyagiwe n'umuhuza bikorwa wa Radio Maria Burundi umushinga ntaye Jean Marie Mpawe nayo yatuyagiye ibikoresho vya Mariato yatubwiye amakarine de lesi aratubwira ivyapa aratubwira amafishe aratubwira imitaka aratubwira amajire aratubwira amaflashe mugago myagaruka agira ati abantu bazoba bariko baragira animation kuri Mariato muze muvyitangire neza kugira ngo mufashe n'abantu gusenga muri ico kibanza. None mushinga ntaje Jean-Marie tubakenguruke. Sirire ndabakengusha ne gose kuri umwanya mutanze kandi ndakenguruke cyane gose ku bantu bagiye barumviriza kino kiganiro ndetse n'abaje ibibazo twese hamwe Imana duhezagire kugira ngo utwabwa Mariato tukore neza. Murakoze cyane. Murakoze namwe bwe mwese abatwakuye abanditse ubutumwa abo bitakunze abo byacitse namwe bwe nyene turabakengurira ko mwari mwashatse ko tuganira muciye kuri ino mihora ya Radio Maria Burundi mwese tubifurije Mariato nziza tuzosha dusubira mu bindi bigana bidasanzwe nk'ibinyene muri yondwe yose mbere n'umunsi w'ejo n'uwa gatandatu n'uwa Mungu turabateguriye kugira ngo mutubwire imyiteguro yanyu muri Mariato no mwaka nuko ramugira ibihe vyiza muri kumwe n'umuvyeyi wacu Bikira Maria n'ubuhinga bw'ivyuma turamushimiye cyane nayo kuri ubuhinga bwa Facebook kiganiro kigumako umuhinga w'ivyuma akaba yari Biri Rodrigue Ntabandana turabakengurukiye mugira amahoro meza y'Imana.